Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba agiye kwibanda ku ngingo imwe rudende aho tugiye kurabana n'ibijanye n'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ibintu bikomeje kuba bicana aho abasoda babandanije kwicwa muri Kongo mu gihe batabaza kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye akore ibishoboka byose kugira ngo abatahukane ariko Perezida akanga kubacyura n'abatashye bakaba babayeho nabi cyane bakaba bapfunzwe n'agahuzu bambaye ibiriko birababaza abasoda bagenzi babo bakavuga ko ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ari ibintu biteye isoni cyane kandi ari ibintu bibabaje bakavuga ko byanze bikunze abasoda bagomba kwishira hamwe bakabimubaza kuko biramaze kurengera ubwenge bw'abasoda ni byinshi nyine ko bateguriye turi buze kubashikiriza kuri ibyo bijanye n'abasoda bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi bavuye muri Kongo aho bapfunzwe n'agahuzu bambaye mu gihe abasoda bari muri Kongo bashaka kurasa ababarongoye bari kwanga ko bataha bakabona ko aho kugira ngo basubire kwicwa na M23 bapfuma barasa ababarongoye amaze bagataha canke se bakajya kwifatanya na Red Tabara ibyo byose nyine bibaye mu gihe Red Tabara yakoze igitero gikomeye cyane ku munsi w'ejo kigahitana abasoda b'u Burundi batari bake ibiriko biratuntuza abasoda b'abarundi babona ko bariko bararwanira ikindi gihugu mu gihe Red Tabara nayo yamaze kugira ingufu nyinshi cyane kandi yimirije gukora ibitero bikomeye cyane ku gataka ku Burundi ikaba ivuga ko igiye gukora ibitero bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko benshi baraba ibyo Burundi bakavuga ko Red Tabara igiye kwifatanya n'abasoda bariko baragorerwa muri Kongo aho nyine bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane akaba ariyo mpamvu Red Tabara muri no minsi yagize ingufu zikomeye cyane kuko leta y'u Burundi ntiyitaye gucungera imbibi zayo ahubwo yitaye ku ntambara iriko irahuza Kongo na M23 aho abasoda b'abarundi bariko barapfirayo ku bwinshi hakaba hari n'abakomerekeye ku rugamba batawe mu mashamba batigeze bazanwa ndetse abandi benshi ibiziga byabo bikaba bicyandagaye mu mashyamba ya Kongo ibiriko biratuntuza abasoda batari bake bakabona ko baguye guhaguruka bakarwanya Perezida Evariste Ndayishimiye ni byinshi nyine ko abateguriye tugira ngo tubashikirize wifuza kuzajya bamambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico usabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo mbere yuko tubabwira ku gitero gikomeye cyane gihejeje gukorwa na Red Tabara aho abasoda isinzi bapfuye b'u Burundi mu gihe Red Tabara ivuga ko yimirije no gukora ibindi bitero bikomeye cyane mu bibanza bihambaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi tubanze tubabwire ku makuru ahambaye cyane akandi ateye ubwoba yerekana nyine ingene abasoda bakuye muri Kongo bapfungiwe ahantu habi cyane kandi bakaba bapfunzwe atanagahuzu bambaye mu gihe abasirikare bari muri Kongo bariko bariyumvira kurasa ababarongoye bari kwanga ko bataha mu Burundi ngo wenda bapfire mu gihugu cabo umusirikare agiye kuba uwande muri Kongo yicirwa nabo agwanira mu Burundi akurwa gahuzu n'abamujejwe abasirikare baherutse gutahanwa inyuma yo kwanka kugwana na M23 muri Nord Kivu bari mu magorwa atagira izina aho bapfungiwe ahantu batanambaye n'agahuzu na kamwe bano basirikare bashitse mu Burundi ku wa gatandatu ku mugoroba ejo haheze baragabanywe mu makambi atatu Muzinda Mujejuru na Cibitoki intwazangabo zajanywe mu busho bwa polisi militaire y'Ubujumbura bose hamwe baba amajana abiri bapfunzwe batambaye agahuzu ibiriko birashavuza cyane abandi basoda babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye atigera yubaha umusoda w'igihugu ciwe amakuru kwakuye mu ikambi ya Muzinda no mu ikambi ya Mujejuru avuga ingene bano basoda bafashwe nabi cyane uri ku Muzinda yanditse ati amahoro ubu tuvugana ndi mu ikambi ya Muzinda imwe mu makambi
abavuye Kongo bashikiramwo. Ejo barabambuye impuzu z'igisoda, ni ukuvuga ko ubu bari mw'ibohero bariko barahura n'ingorane zikomeye cane, bariko barakubitwa umwanya n'umwanya. Ubu naho bariko barasambishwa umuntu umwe umwe, nta n'ikamambiri bafise, ntibemera ko tubonana nabo kandi barabaciyemwo imirwi itatu. Bamwe bari hano ku Muzinda, abandi i Mujejuru, abandi bakeya mu Cibitoke. Nimudufashe bije ahabona kandi mubwire abarongoye igisirikare ko tutabishigikiye. Uwuri Mujejuru nawe yanditse ati nagira ndabamenyeshe ko b'abasirikare bava muri Kongo hariho abazanywe mw'ikambi ya Mujejuru. Abaje hano barafashwe nabi cane kandi bariko barakubitwa umwanya n'umwanya. Ubu barabakuye impuzu, basigaranye utubura two munsi n'udupira two munsi ku bari batwambaye. Biratubabaza cane kubona abantu barakuwe umwambaro w'igihugu bajanwa mu mahanga bambaye umwambaro n'ibendera rya Kongo. Barahemukirwa ku buryo bukomeye cane, abatari bake bagwayo, none abarokotse bafashwe ukuntu kuteye isoni gutya. Ibi bintu ntago tuvyihanganira nk'abasoda. Muri rusange turashobora gukora ikintu gihambaye cane mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ataba afashe ingingo irengera abasoda bacu bariko barahura n'ingorane zikomeye cane. Abasigaye Goma nabo baraganya bakavuga ko nibadatahurwanwa bazarasa ababarongoye. Abasirikare batubahutse gutaha kubera gutinya nabo batwandikiye ingene bariko barasubizwa ku rugamba ku ngufu. Umwe muri bo yanditse ati ndabaramukije cane, mpora mukunda gutabariza abasirikare n'abandi baba bari mu bibazo bitandukanye. Nanje ndi umwe mu basirikare bari kubona amakuba atandukanye ngaha i Goma. Abasirikare twarasanzaye, turabura umuntu ashobora gufata ingingo ngo tuve aho twugaraniye kuko twarasanzaye bihagije. Abari bagiriwe amahirwe yo gucika umwansi bakegera muri PC Brigadier, turi guhura n'ikibazo cy'abahagarariye iyo PC Brigadier. Abo nabo ntabwo ari bose, ariko ndavuga Kapiteni Nsengiyumva Leonidas ufise matriculire WS 2560 hamwe na Adjudant Chef Ndayizeye nawe nyine ariko aradutontoza umunsi n'umunsi. Batubereye intambamye ikomeye cane, batubuza gutaha kandi ubwato n'indege biri kuboneka. Ku munsi w'ejo hoho kw'igenekerezo ry'icenda ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 abasirikare twarabarahiye ko bataturetse ngo dutahe tubarasa. Aho naho uwo mukapiteni yaraturetse tururira imodoka tuva mu gisagara ca Goma aho twari tuja ku kibuga c'indege. Twagiye twiruhutsa ariko aca ahengera twinjiye mw'ibarabara rikuru rija ku kibuga c'indege, aca arakata n'akarwi k'imbonerakure berekeza ku kirindiro twari twataye. Yaciye telefona i Bujumbura avuga ko twagumutse kugira ngo bace batwirukana mu gisirikare bongere banatwagirize ko twahatswe gufata ikibuga c'indege ca Goma. Abo rero bari bahejeje kutudandaza kugira ntidushikira mu maboko y'igendereza duhite twicwa byihuse, nk'uko nyine amakuru ariko aradushikira avuga ko na bagenzi bacu bahutse gutahukanwa bashobora kwicwa umwanya n'umwanya. Nyuma byaje kugorana kuko abasirikare barenga 200 bahavuye burira indege batahana. Bamwe twaratinye tumaze kubona ko umukapiteni Nsengiyumva ataje. Abasirikare bahisemwo gusubira ku rugamba, ariko ntabwo twiteguriye guhangana n'umuhari wa M23 kuko uraturusha ibigwanisho, uraturusha imbaraga, uraturusha kumenya ico urwanira, kandi nabo turiko turarwanira bariko baraduta ku rugamba bagatuma batwica ku bwinshi. Uwo mukapiteni afatanije nande kugira ngo ahemukire abo basirikare. Uwo mukapiteni afatikanyije na brigadier bakomeza kudutera ubwoba ko tutabandanije turwana ko tuzicwa canke tukirukanwa mu kazi. Turabasigurira ko atabwo twumva impamvu turi kurwana, ariko ubivuze baca bagushira kuri liste bagakujana ku kibuga c'indege kugira ngo uje gufungirwa mu iperereza ry'u Burundi, aho benshi bariko baratahanwa bari guhita banicwa kuko babagiriza ko bari gushaka kugumura abandi basoda.
ntidutahura ukuntu abasirikare b'abarundi twaje gufasha aba FARDC ariko bakaba nibo ba mbere batugirira nabi cane. Ubu hageze aho uri umusirikare w'umurundi ukaba umututsi bagukubita utirutse no kwicwa uricwa kuko batwagiriza ko turi inyenzi za M23. Urabye ukuntu turi guhangayika nabo turi gufasha urugamba bagaca baduhinduka, biradutera ubwoba kandi bikatubabaza cane kubona Perezida Evariste Ndayishimiye yaratudandaje mu bantu batadukunda. Turasaba leta y'u Burundi twigire ikibazo cacu idukure ino canke bazahore bazana uwuvyumva ubishaka atanga hato, ariko ndakeka ko atawo kwemera kuza kugwa ino mu gihe abasirikare bari muri batayo ya 7 n'iy'umunani muri Tafuko baguye ku rugamba batatowe ibiziga. Abakomeretse bose nta numwe twatoye, bose twarabashize mu mashamba bariko bararibwa n'inyamaswa zaho muri Kongo kandi bagakwiye gufatwa abakomeretse bakajya kuvuzwa. Ariko ikibabaje kandi kinatangaje, leta nta nicyo ikora kugira ngo itabare abasoda bayo baba bariko barahura n'akaga gakomeye cane, aho hari mu migwano iheruka kuba kuwa 8 z'ukwezi kwa 12 2023. Turasaba ko umudekrope n'uyu mukapiteni ko boreka kuja kutwicisha badutwara mu ntambara tudatahura, bareka uwushaka kwigira yitahire kuko leta y'u Burundi iri kutureka tugataha naho tutamenya iyo dushikira. Ariko hakurwa ino twobura tujanwa gupfungirwa mu mpimba canke kwirukanwa mu kazi. Murakoze kuko kugira ngo tugwe mu mashamba ya Kongo turibwe n'inyamaswa twapfuma bakatwicira mu gihugu cacu. Hagati aho abasoda bahora mu ngabo za yasi batahanywe. Izo ngabo z'u Burundi ziriko zigorerwa muri Kongo mu gihe abasirikare b'u Burundi bahora mu ngabo z'umuryango wa yasi aho muri Kongo zatahanywe mu Burundi. Ubu byitwa ko atangabo z'u Burundi ziri muri Kongo. Abasoda basigayeyo ni abo muri Tafuko basigayeyo mu mwambaro wa Kongo birirwa bahanganye na M23 nabo bakicwa ku bwinshi. Turafise n'amakuru avuga ko hari abapolisi 50 bo mu gipolisi gicungera inzego apayi bamaze igihe barungitswe mu mpisho Kinshasa gucungera Perezida Felix Tshisekedi. Abo bapolisi nabo nyine bambaye umwambaro wa Kongo. Bivugwa ko bari mu bajejwe umutekano wo hafi cane wa Perezida Tshisekedi. Amakuru dufise avuga ko abapolisi kizira ko bavuga ikirundi, utazi igiswahili aguma anumye. Bo ibyabo biratandukanye n'abasirikare bari igoma kuko bo bararonka ico barungikira imiryango yabo mu Burundi. Amakuru twaraye turonse aravuga kandi ko hariho kampanye y'abasirikare iri mu myiyamamazo idasanzwe mu cankuzo kugira barungikwe Kinshasa nyine kukingira Perezida Tshisekedi. Biteganijwe ko bazoba bashitseyo imbere y'amatora yo kuwa 20 kwezi kwa 12 2023. Isoko ryacu mu gisirikare rivuga ko abo basirikare bitwa ko bariko bahabwa inyigisho zo kugwanya iterabwoba kandi mu by'ukuri atari byo, kandi ko batorwa mu bahoze barwana muri CNDD-FDD no mu bahoze barwana muri ex-FAB bishikanye muri CNDD-FDD canke bakorana n'iperereza. Aya makuru aranavuga ko Perezida Ndayishimiye na Perezida Tshisekedi bo barabonanye gato mu ijoro ryo kuwa 6 ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Abategetsi b'u Burundi barakwiye kwitondera rwose ibi bintu biriko birashikira abasirikare b'u Burundi barokotse mu ntambara ya Kongo. Ubu abasirikare bose batwandikira bavuga ko bagurishijwe bose babandanya kuvuga ko batumva iyo ntambara bajamwa yo guhangana na M23. Abasoda bari mu Burundi nabo babayeho batinya ko bashobora gutwarwa muri Kongo umwanya uwo ari wo wose. None bimeze iki kuja mu musirikare mu ntambara atumva kandi n'abiciweyo ntibahabwe iteka nk'ababagiye kurwana, ahubwo bagafatwa nabi cane, dore ko nyine abatahanywe barokotse iyo ntambara benshi bariko barakubitwa nta n'agahuzu bambaye, biriko biratuntuza abandi basirikare bakavuga ko byanze bikunze ibi bintu batabihinduye ibintu bishobora kubandanya kuba bibi cane. Ibyo biruko mu gihe tabara yo imaze kugira ingufu nyinshi cane kuko abariko baratoroka igisoda c'u Burundi bari kwanga guhura nayo magorwa, bariko barajya kwifatanya na tabara aho yanaraye ikoze igitero gikomeye cane kigahitana abasoda b'u Burundi bashika muri 3. Tabara ngo yaraye itanye mu mitwe n'igisirikare c'u Burundi ku ruzi Kajeke.
mu itangazo ihejeje gushira ku rubuga X uwo muhari witwaje ibigwanisho urwanya leta y'u Burundi uvuga uti mu ijoro ryakeye abasirikare bacu bo ku birindiro by'ibubanza bariko barakizura kw'ibarabara ry'igihugu nimero ya 5 abasirikare b'u Burundi barabasohotora bageze hafi y'ikiraro ca Kajeke twararwanye twicamwo abasirikare ba leta batatu ikiraro cyo ku ruzi Kajeke carahasinzikariye naho kitatendutse cyose ku ruhande rwa Red Tabara nta cononekaye umuhari tabara utegekanya kugwiza ibitero mu gihugu cose kandi ukavuga ko wamaze kugira ingufu zikomeye cyane ukavuga ko ugiye gukora muri no minsi mu gihe gisoda c'u Burundi kiri mu ngorane zikomeye cyane aho abasoda nka bose bashaka kwifatanya na Red Tabara bagakuraho ubutegetsi bwa Gitega kuko babona neza ko n'ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye atabaha iteka nk'abantu babafisiye umumaro ukomeye cyane igihugu igisirikare c'u Burundi ntaco kiravuga ku bijanye n'ibyo byaraye bibereye muri komine Gihanga ariko abanyagihugu bo muri iyo micungararo baravuga ko baraye bumvise ibintu biturika hari abavuga ko bumvise bivuga nka bya bisasu ntezwa ntoki bita grenade ibi byose nyine biriko biraba mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabandanya gukora amakosa akomeye cyane yo gutuma abasoda b'u Burundi bariko baragwa muri Kongo kandi bikaboneka nyine ko yabagurishije ataniteka abaha abasoda nka bose mu Burundi canke abari muri Kongo bakaba bafise agashavu gakomeye cyane bakaba bafise umugambi uhambaye cyane ko bakuraho Perezida Evariste Ndayishimiye aho benshi nyine babona ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye ataho bushobora gushikana igihugu c'u Burundi aho abasirikare bakuru bariko baragereza Perezida Evariste Ndayishimiye guhemukira igisoda ibyo bibaye nyine mu gihe abasirikare b'u Burundi batashe bava mu Kongo nyine niba abasirikare bari bagiye mu rwego rwa yasi kuri uyu w'Imana abasirikare barenga 900 b'abarundi batanguye gufata indege igoma ibatahukana mu gihugu cabo abasirikare bari mu nteko z'akarere ka Afrika y'ubuseruko zari zagiye kugarukana amahoro mu ntara ya Kivu y'uburaruko iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inyuma y'abasirikare bo muri Kenya batanguye gutaha ibindi bihugu nabyo biza birakwirakira kubera ko igihugu ca Kongo canse ko ikiringo cizo nteko congerezwa kuko carangiye kwa 8 Kigarama 2023 nyuma y'itahuka ry'izo nteko z'umuryango wa yasi umuryango w'ibihugu byo mu manuko bwa Afrika SADC niwo uzoca urungika inteko zawo muri ico gihugu ca Kongo gisanzwe gihanganye n'umurwi witwaje ibigwanisho M23 umurwi uriko arabangamira bikomeye cyane abasoda b'u Burundi kuko bariko baricwa ku bwinshi banywanyi bacu akaba ari ngaduce dusozerera amakuru kariko bateguriye mu kandi kanya karibuze andi makuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biravugwa mu gisoda c'u Burundi ndetse n'amakuru ateye ubwoba arabana n'ibibanza bihambaye cyane Red Tabara igiye kubandanya ikoramwo ibitero bikomeye cyane byose nyine muraza kubikurikira kuri nombonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu